Bakunzi bacu bakunzi ba B-Info Plus kandi baramutse ndabahe nikaze makino igano cacu cuno mugoroba turigerekezo rya 26 kwezi n'ukwindwi uno mwaka turimo 2025 ndamutse cyane vyimva mutima abantu bose badukurikirana aho baherereye hose hari abari ngaha mu gihugu cacu ciza cyo Burundi hari abari muri Kenya hari abari mu Rwanda muri Congo Zambia Afrique du Sud n'ahandi tutibagiye abari mu mugabane wa Burayi Amerika ndetse na Aziya nabo bumve yuko tubaramukiye cyane bari mu mpande zine zose zigize inosi dutuye kongo bisanzwe sindi umwe muri studio nko mubibona ku ruhande rwanje ndi kumwe na wa musanguzi wacu umwe gwanyu kugira ngo abashe kudusobanurira ivyinshi biba bifise mwo amajambo agoye insiguro y'amajambo agoye niyo mpamvu ngaha muri studio turi kumwe kugira ngo aze kubidufasha ntangura ndamuramutsa cyane bana musanguzi igihe ni cyari kinini tweko turabaha amakuru nizere gusa kumeze neza. Yes, urakoze cyane bwana journaliste. Je meze neza ndashima Imana. Nkuko bivuze ntubeshe twamaze igitege tudatanga amakuru. Reka nce ndamutse abadukurikirana aho bari hose. Hari abari bagize ubwoba ati mbega byagenze gute kuri B-Info ko turonka amakuru baguma bitelefona. Turakomeye turashima Imana ariko kandi ngira ngo urabona ko ari cyahindutse muri studio twakoresheje ahanjema so ibyuma n'ibisezerane ko bavuga twabayibwiye aranje kugira ngo bikunde dushobore kubagiza ko iyi nkuru barabona n'amasanamu ko hari cyahindutse by the way bana musanguzi nko bisanzwe twora duca muri utashudia tukaca muri G-Remed ariko no munsi tugire kugira tubantu tubaha amakuru narijya ubona yuko hari bidasanzwe mu mpande zigiye zitandukanye bwana musanguzi hariko haravugwa amajambo menshi avuga yuko igisagara ca Uvira cyoba gisungerejwe n'inyeshamba kugira ngo bikunde bagifate bagishire mu ntoki ni mugihe tuzi yuko harimo ingabo z'u Burundi ndetse n'abawazalendo bwana musanguzi ibi ubivuga kwika abantu benshi baguma bantelefona kabisa iboneka neza yuko ubwoba mu bantu ari bwinshi cyane. Yes, urakoze cyane bwana journaliste. Wowe uvuze ngo bavuga ko bariko bagisugereza mu gihe abandi bavuga ko abwo camaze no gufatwa bamaze kucigarurira. So ibi twarabivuze betanga mu byinshi cyane gose mu nkundire ndabaha ikaze abadukurikirana kugira ngo tubice ijya nino kubijanye n'amajambo aguma avugwa cyane cyane ku gisagara ca Uvira no mu icungararo. Mu byukuri nta muntu numwe asanzwe akurikirana ibyizi ntambara ziko zirabera muri Kongo atazi neza yuko iki gisagara ca Uvira arico cahagarikije umuvuduko waziyanyesha mbaza RDF. Sivyo iki gisagara ca Uvira nico cagabanuye cyangwa se canahagaritse umuvuduko waziyanyeshamba za RDF. So magingo ya rero nta kindi kintu na kimwe RDF igwaye usivye igisagara ca Uvira. RDF ikeneye gukora ibishoboka byose kugira ngo yigarurire igisagara ca Uvira. Niyo mpamvu rero ibitangaza makuru bitandukanye biguma bitangaza ko Uvira yoba yamaze gukorokera mu maboko y'inyeshambaza ya M23. Ariko ni kinyoma cyambaye ubusa. So ikindi novuga bona journaliste cyo babona shaka cagwije amajambo yo kuvuga yuko Uvira yoba yamaze kurokera mu maboko y'inyeshambaza RDF ni kubera ko ku munsi wejo izi nyeshamba za RDF zarakoze ibidasanzwe aho novuga ko zongeye ingabo nyinshi ndetse zamaze no gutanga n'umuhango yuko Uvira itegerezwa kurara mu maboko yabo. Ibi rero byaturutse ku majambo baba barumvise yuko ngo ngibere ryo bajyayaze hagati ya Wazalendo hamwe na FDNB muri Uvira baca bibaza yuko rero ko baba bashwanye bashamiranye bo baca bashaka kwigaba kugira ngo baprofite iyo desordre. Mugabo uko kuvuga ko ibere ryana yazo bonashaka ni nibinyuma byaturutse hagati yabo aho mbere banatangaje yuko Wazalendo na FDNB bo banarasanye umwanya utari mutoya mu gisagara ca Uvira. Ariko nagomba menyesha abadukurikirana yuko muri Uvira nta rusasu namba rwigeze ruhavugira noneho kuva ibi bigitangura amasasu yahavugiye hari icagihe mu kwezi kwa kabiri aho Wazalendo ariko irahangana na FARDC igihe baragiye gutora ibigwanisho harigeze
bigitangura bagifata Bukavu M23 yatanze amafaranga ya FRDC baca bashaka rero kubira abawazalendo ngo babice abawazalendo baca barabivuna aya niyo masasu yahetse kuvugira mu gisagara ca Uvira nta yandi masasu yo guhangana hagati ya wazalendo na FRDC aravuga usibyo yandi nyine agenda avuga y'inkozi z'ikibi na yandi bien sûr y'aba FRDC bashatse kwigira ibyinda yigira mu muzu aba FDN bagaca babazimiza ko mu rugo nyene na yandi aravuga so ahubwo ikidasanzwe no menyesha badukurikirana bona journaliste muri Uvira nuko ku munsi wejo hafashwe abandi batasi 8 bizinyeshamba za RDF nk'ikaribo bavuga ko bo abakabisa barashizwe kw'intoki ibyabo wazalendo rero sinzi yo babatwaye mugabo amakuru mfise kandi mfite n'ivyemezo nuko aba batasi bizinyeshamba za RDF 8 ejo mu gisagara ca Uvira barashizwe ko intoki cyane gose reka ahubwo bona journaliste ince ngigwako nerekane yuko atanagahengekerezo kuko izinyeshamba ziriko ziranarota zifata Uvira ku munsi wejo nyene niho zino nyeshamba zagwiza ingabo nyinshi muri Kaziba zashatse kwigarura ahubwo kandi Kaziba kugira ngo zirabe ko ziduga kandi muri ho plateau aho zabwiye abawazalendo yuko batazibishije ku neza bazibisa ku nabi barazizibiye kabisa ntizagize amahigwe yo kongera gutrasa Kaziba aha ni mu gihe bari bamaze babatekinisiyo de guerre babo bari bakoze ibishoka barabona yuko inzira ya plaine na moyen plateau idakunda inzira bagomba bagerageze ku yindi ncuro ya nyuma niyo muri ho plateau abawazalendo rero baca bababera ibamba turetse n'ivyo uburiya ku munsi wejo nyene aba FDNB nko kuva jeudi vendredi biriwe bariko baracucuma inyeshamba zatwigwaneho barabakoreye akantu ku buryo mbere nibaza ko tuza kuhashika no muri conference de presse zino nyeshamba zakoresheje ku munsi wejo barabigarutseko biboneke rero yuko bababajwe gushika muri Uvira biracari indoto kuri bo nimba bagikubitirwa mu misozi ya Minembwe urumva bo begereje Uvira he ntibararengana Kamanyora urumva Uvira bayegereje he haba muri ho plateau haba muri moyen plateau no muri plaine nta ntambuko nimwe barashobora gutera niyo mpamvu rero nshimye kubwira abadukurikirana yuko mworeka guha amatwi bijya bitangaza makuru atakindi bijejwe atari gutangaza makuru y'ibinyoma bajya nta yandi makuru bafise na makuru bahimba na makuru biremera baribwira ibintu bagaca bashaka kubibwira n'ababakurikirana ivyo rero nivyo biriko biratuma abantu benshi mugira ubwoba muhungabana ariko ndabaremeshe Uvira iko bien ça no kubona musangozi hari ikintu waruvuze ngo yuko bacucumye batwigwano hari hejuru mu misozi ya Minembwe ariko ndashaka utubwire ingene iyo operation yagenze ndetse na operation yabereye muri Masisi ko naho biravuga yuko wazalendo ngabo z'ubundi zashoboye kuhagaba ibitero bararasa zino nyeshamba za RDF bikomeye ndetse ubu bakaba bariko baranagirizwa gukora ihonyabwoko ivyo navyo ashobora kubicu bitubwiye ko kugira ngo abadukurikirana bamenyereye rema ivyabaye Minembwe ndetse na Masisi. Yes, urakoze cyane bona journaliste. Ubu tuvugana izinyeshamba za RDF zaramaze bwazo kwitangariza yuko FDNB yamaze kuzunguruka imisozi ya Minembwe yose. FDNB kandi nukuri nta kinyoma babeshemwo. Usibye gusa ko bobo babivuze mu ntumbero yo kwerekana yuko President Neva hariho nyabwoko yateguye ku muryango w'abanyamurenge niyo ntumbero babishizemo ariko aba FDNB n'abawazalendo baramaze kuzunguruka bien sûr ya misozi yose ya Minembwe mu ntumbero yo guhangana n'inyeshamba zatwigwaneho zahisemo kwifatanya na M23 ni muri iyo ntumbero so ibikorwa rero bya gisirikare biriko birakorekera muri ya misozi bona journaliste n'abadukurikirana mu twumva novuga yuko ari urukurikirane rw'imigwano yatangujwe na zino nyeshamba ni imigwano bari bahaye iminsi 3 yuko igomba guhera bamaze kwigarura igisagara ca Uvira mugabo ntiberewe byarabankiye usibye ko bahatakaje ingabo zitari nke bakahatakariza n'ibigwanisho bitari bike rero FDNB na wazalendo baciye babakurikira abaduze muri ho plateau nibo bakurikiye
bacoga ko runono bagenda bakuramwo kamwe ahubwo amakuru mfise aranyemeza yuko hariho operation igomba ikogwe yo kugira ngo ikibuga c'indege ca Minembwe wanashaka na Minembwe centre yose bashobore kuvyigarura babituzemo zino nyeshamba za M23 na twigwaneho niyo makuru mfise usibye gusa ko atamusi wijana twa dutero twa hato na hato tutareko turakogwa kuvuga aho bumvise hose hari umu pro twigwaneho cyangwa umu pro M23 cyangwa mu RDF uwo ntabwo yejana kabisa bategerezwa kumukorera ko kugira ngo barabe ko bajya gace bashobora kugasekiriza. So aha naho nkuko wari bivuze muri Masisi no muri Masisi imigwano ntabwo ari yororo. Gusa ikintu kiriko kirantangaza bona journaliste buriya muri Masisi ibitero byinshi biriko birakogwa n'izinyeshamba za RDF. Nizo ziriko ziragaba ibitero bitandukanye ku birindiro by'abawazarendo. Aha wumva bakomye induru ngo aba FDNB n'abawaza ngo babagabye ko ibitero niki novuga yuko ari barakoze ama defensive abawaza baragize ama defense kabisa mugabo ama defense agaca aherekeza n'ama offensive bara yuko yo babagabye ko ibitero bagahora bashize reka mvuge ibisika baca babasubiza inyuma mu kubasubiza inyuma rero barabaherekeza rero muri uko kubaherekeza barishemwo abatari bake babonye batakaje ngo bose ari inke baciye baje ku mamedia bahamagaza amamedia batanga ko minduru ngo abawazando na FDNB muri Masisi bari gukora ihonyabwoko muri Minembwe bari gukora ihonyabwoko ahubwo se umuntu ashobora guca yibaza none bobo ko bariko baragaba ibitero ku birindiro by'abawazando na FDNB na FARDC bobo tuvyite gute byitwe ihonyabwoko iyo biriko birabagarukako hariho tuze turahumvikana ko tunamenya bimwe n'ibindi mu biba biriko birabera ku mirongo y'urugamba wewe nimbe ungavye ko igitero nka kwivuna ntubiyirinde izina nta kwivunye kuko niwe waje kunsotora cyane gose bana musanguzi hari amakuru ariko aravuga yuko hagira hazanwe amakamyo atari make mu gisagara ca Uvira ivyo navyo leta ya Kongo ikaba yamaze kubitira ko mukono yavye 100% mu gihe abantu benshi bafise urujijo canke amakenga y'ibijanye nayo makamyo azoba ari karaza azanwa ngaho mu gisagara ca Uvira kumbure abantu benshi bavyibajije ko vyinshi kandi nta mpamvu yo kutavyibaza ko vyinshi ubona yuko muri bino bihe bari mu bitaba vyoroshe ikindi cyose cinjiye bategeza kuronka information irenze baramusisa ngo zindibaza ivyo wamaze kuvyumva kumbure urashobora kudusisangurira muri make ibijanye nayo makamyo ico abantu bokumva mu directement. Yes, urakoze cyane bwana journaliste kuri kino kibazo. Ubundi umuntu yo kwibaza mu bice bitandukanye bya Kongo muri Uvira niho hari impunzi zibabaye cyane gusumba izindi. Iki ni kibazo umuntu yo kwibaza sivyo. Tugarutse inyuma gato buriya dukunze kubaka amateka yisubiriza twibutsanye yuko zino ntambara zigitangura ndavyibuka ari mu kwezi kwa mbere harafashwe amakamyo atari make y'inyeshamba za M23 na RDF afatigwa muri za Ruvunge ariko yerekeza muri Uvira aho babesha yuko ari byari bijya imodoka bisanzwe transporta imizigo bavuga ko ari imizigo nyene igiye bagiye kubisambura kubisaka basanga harimwo abagwanyi harimwo n'ibigwanisho sivyo. So rero amakenga ntabwo yobura bona journaliste amakenga haba ku bawazarendo haba ku bene gihugu haba no ku ba FDNB aya makenga ntabwo ashobora kubura sivyo. Umuntu yo kwibaza ibibazo byinshi bitandukanye eske aya makamyo agombaze azbari securize nubwo bari securize hatangiye kuza amahimero yuko bijya mfashe zigomba kuza zizoba ziri empoisonné ziba ziri mu burozi abandi nabakakubwira bati zijya modoka zigomba kuza ni 500 combien bakavuga ko amakuru avuga yuko imodoka imishobora kuzobirimwe abagwanyi barenga 30 urumva abagwanyi 30 muri zo modoka zose za gusanga araba abasirikare barenga 1600 na yes. So rero hano hantu bari bakwiye kwitondera cyane gose kubera yuko
turiko turabona ibintu byinshi novuga bidafashe bidasobanutse biyobeye biriko birakorerwa hano muri Uvira sivyo akarorero twarerekanye ingene aba FARDC umuzo wajya aba FARDC ntabwo wari uhumurije nta nubwo nahumurije n'ubu sivyo so naya makamyo ragiye kuza ntabwo ahumurije na gato na gato so kubera ko nibaraba ibindi bice byinshi bitandukanye muri Kongo birimo impunzi sivyo izavuye muri Goma izavuye muri Bukavu no mu bindi bice bitandukanye eske baramaze kuzigeza ko iyo mfashanyo baramaze kuzishikako kandi amakuru aravuga yuko zya modoka ziba zivuye mu Rwanda hakujya Kanyaru sivyo ucumbwira rero umuntu mutari ko murahana ni gwere umuntu muri ko marabana yingwe agaca kugirira impuhwe ngo aze kukugemurira aha ni bimwe mu Kirundi bavuga yuko ngo ugirira impuhwe umwana gusumba nyina abagomba kumujya sivyo uba ugirira impuhwe umwana gusumba nyina buri abagomba kumuhitana so niyo mpamvu bari bakwiye kugaba cyane sivyo bari bakwiye kugaba cyane kuko no mu Rwanda ubwaho hariho amakambi y'impunzi cyane gose kandi bariko barera ko bashonje kandi barushi sivyo hariho wanashaka n'abahungiye kubwiza intambara ziriko zirabubu bari bakwiye kwitabwaho mugabo tuko turabona bariko bitabwaho mugabo bashatse kwitaho bari mu gisagara ca Uvira so hano hantu bahagabire cyane gose amakuru amwe wanashaka ikaremeza yuko uyu gouverneur Jean-Jacques yuko yoba ariwe abifisemwo uruhara runini cyane gose bwana journaliste mbere yuko uyu bari nawe yabyisabiye sivyo aha rero twaravuze ko ziganiro twerekana haba wazarendo ariko baramuha amagasopo atandukanye amwe n'ayandi mugabo kandi nawe yarakwiye gushira ubwenge ku gihe sivyo yarakwiye gushira ubwenge ku gihe uti gute kuba ashobora kubatwara intara ya Kivu Sud akaba atagifise icicaro Bukavu agifise muri Uvira cyo cyagomba kumuha isomo magingo yanafise kuba yohonyora muri Bukavu kubera iki adashobora kubehonyora muri Bukavu sebere by'igihugu cy'u Rwanda none ni kubera iki uyu Jean-Jacques agifitaniye imigenderanire communication n'igihugu cy'u Rwanda ibiro ni ibintu bisiga ubwenge novuga reka tujite mu mchezo wa ndani hii ni mchezo wa ndani abakongomani barakwiye kugaba bakareka kuza barahendeshwa imbombo nk'abana sivyo bakareka guhendeshwa imbombo nk'abana bakabona kure kuko ibi barashobora kubyakira bitaje mwabagwanyi nkuko bamwe n'abandi babivuga bagasanga birimo uburozi birimo ishano bikabagandagura ibi kabisa jewe ntabyo noshigikira nka jewe ariko kandi mva ni jewe iyi ni mbono yiwanje mwose afise uko abivuga ariko kandi bari bakwiye kwigira ku mateka ya kahise gategura kazoza ibintu nk'ibi ntabwo ari bwa mbere bibaye muri Kongo bwana journaliste no muri za ntambara z'abakera aba bagwanyi ba M23 binjira muri buno buryo nyene baza muri bene bijya biduga babagize nk'imizigo ugasanga kiduga kimwe kizinga abagwanyi barenga amajana ngahe n'ibigwanisho byabo abakongomani bijyamiye ntibamenye na kimwe rero niko kajyo kuko bagomba guca ubwenge bakigishwa n'amateka cyane gose kwa musanguzi mbona twobandanya tumera nk'abarangiza igano cacu aho ku munsi wecu inyeshamba za M23 cyangwa RDF zari zakoze icyo bitwa conference de presse aho batumye ko abamenyesha makuru ndetse n'abandi benshi basanzwe batuye ngaho mu gisagara ca Goma cyangwa mu bice byafashwe n'izinyeshamba bababwirana cyane ibyo bavuganye ku mategeko nashobora kutubwira muri make ibyo bagarutse ko cyane n'ivyo bafunditse ku bijanye n'aya masezerano yabereye Doha muri Qatar. Urakoze cyane bwana journaliste conference de presse yabaye nuvuga yuko kwari nko kwihararanga mu kintu bita kwihararanga kuko ugiye kuraba ibibazo byose banabazwa bishura ibintu sivyo bishura bishura ibihushanye sivyo aha gusa kimwe uduponka dutatu tune dutana nuvuga ko hari aho bavuze yuko batiteze gusinya amasezerano yo guhagarika intambara ngo kubera yuko hataraba umugigwa wo guhana novuga
imfungwa z'intambara sivyo hariho imfungwa za M23 FARDC ifise hariho n'imfungwa za FARDC M23 ifise ngo rero M23 ivuga ko mu gihe tutarahana imfungwa twebwe nka M23 ntitwiteze kuba twoja gusinya ry'amasezerano ya cessez-le-feu. So ikindi novuga kiri muri ry'amasezerano nako bavuze muri rya conference de presse naho novuga ko basuzuguye biteye isoni igisirikare ca FARDC aho M23 yo ivuga ko idashobora kuba yo canga abasirikare bayo hamwe n'aba FARDC ngo kubera yuko abasirikare babo bafise indero cyane ngo mu gihe ngo aba FARDC bobo ari bitandero so biboneke yuko rero nkamwe batocanga igisirikare basinye cessez-le-feu M23 docija he ubuzima busanzwe no umba abasirikare babo bafise indero aba FARDC ntandero bafise none baraca ego basinye cessez-le-feu nibemera kuvanga igisirikare none aba basirikare ba FARDC ba M23 badoca baja he question mark ibi ni bimwe umuntu ashobora kwibaza nta faronke nyinshi umugabo kandi nyishu iri hafi cyane gose so ikindi bavuze nuko ngo M23 ntiyiteze no gutanga imetero nimwe nubwo bosinya cessez-le-feu nta metero nimwe biteze kuba botanga ngo ico bazokora gusa ngo bazoha leta ya Kongo uburenganzira bwo kuza mu bice bafise sivyo wanashaka ngo FARDC leta ya Kongo ikagaba bijya bice umugabo ngo hejuru yabo nuko hejuru ubutegetsi bwa leta ya Kongo hazoba hari ubutegetsi bwa M23 nukuvuga M23 izoha ubutegetsi leta ya Kongo donc izoba ariyo igaba abakozi ba leta ya Kongo so umuntu narabonye ko hari umujournaliste abajije ikibazo asaba ubusobanuro kuri iki kibazo mugabo nta nyishu yashuye kuronka kandi narumva ko bidasobanutse nimba M23 ari izerezo ubutegetsi leta ya Kongo none yoyo izoba hagute ni gute leta izotwara kandi nayo itwabo iki ni kintu mbona journaliste umva yuko kidakunda so ikindi no shobora kuvuga nuko iyi M23 ngo yariyemeje kuzofasha leta ya Kongo gutuza imigwi y'iterabwoba ndashaka tumve cyane gose nawe nari umugwi umva ngiriyemeje gufasha leta ya Kongo ngo gutuza imigwi y'iterabwoba muri Kongo nawo nyine ubwaba wari umugwi y'iterabwoba aha muntu uca yibaza none iyi M23 yemeye gufasha leta ya Kongo gutuza imigwi y'iterabwoba niki M23 ni kindi gihugu ni giki so ibi ni ibintu bona journalist novuga ko biyobeye biteye n'urujijo rutagira uko rungana so ikindi kandi novuga basho kuva mu conference de presse nuko M23 yatangaje ko president Neva we yateguye genocide ku muryango w'abatutsi w'abanyamurenge bien sorry aho baciye wanashaka batanga n'ikimenyamenya ngo cyuko ingabo za FDNB zamaze kuzunguruka imisozi yose yo muri Haut Plateau na cyane muri Minembwe so ibi ni byashikirijwe ku munsi w'ejo muri conference de presse baranavuze ko no muri Masisi bien sûr naho nyene hamaze gutegurwayo ihonya bwoko ryateguwe bien sûr nyene na president Neva so ibi ntabwo no byinjiramo cyane gose ariko umuntu abigire ko agakommentaire gato hariho n'iyindi point bavuze mugabo batashimye kujya kumbuga ngurukana bumenyi aho batangaje ko ari ngombwa ko habaho etat fédéral muri Kongo ni kuvuga bijya bice M23 maze kwigarurira bikaba ibice byigenga etat fédéral gukorera ko imaze kugaragara yuko leta ya Kongo idafata abene gihugu bayo kumwe so biboneke yuko bakiri kurizima intumbero yabo ni yuko nubwo bari mu biganiro Doha nta kindi bariko barasaba atari uko habaho balkanisation bakeneye yuko Kivu yigenga ikegukirwa na zino nyeshamba za M23 kandi bariko barabigaragaza nkamwe bitokunda mu nzira y'ibiganiro ku nzira y'umuheto baracagerageza barabe yuko bishobora gukunda. Asante sana bwana Musasanguzi, ndibeza mbona twarangiza ikiganiro ariko niba atayandi makuru canke ikindi wo kongerako mbona ko tosha turangiriza ngaha. So ico nurangiriza ko nuko ugwaruka
rwafashwe muri Walungu. Ni abasore barenga 1000 kabisa baramaze gushikanwa mu kigo ca gisirikare Rumangabo aho baramenyerezwa ku myimenyerezo ya gisirikare n'amavideo aramaze kugaragara. Reka nce ngirwa ko nsezera badukurikiranye aho bari hose kumbure nizere ko tuzongera mu kiganiro cyacu cyo ku munsi w'ejo. Nuko kashimire cyane abantu bose badukurikiranye, nizere yuko bashoboye kumva bimwe muri byinshi twababwiye, kandi ndizera yuko abari badushavuriye aya makuru yabagezeho. Reka tubasabe n'imbabazi, tubasabe gusangiza kino kiganiro abandi bidahindutse ni ku munsi w'ejo. Bye bye.